Ndabaramutse bakunzi b'insamirizi Black FM kaze murano makuru hagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi havuga ko uno mwaka umurundi wese yaba umunyamwete kugira ngo habe umwidegemvye mu by'ubutunzi kandi ukaba umwaka wo kwigiza inyuma icyo cyose abaza abarundi bigatuma basubira inyuma canke bakaguma hahandi. Leta ngo yari ikwiye gushigikira amashyirahamwe mato mu kuyaronsa ingurane batarinze kuyasaba ingwati, amabanki nayo hakazaragabanya amafaranga kuko ngo abakiriya bose sico kimwe. Abamenyesha makuru ngo bafise uruhara rukomeye mu bijanye no gukingira ibidukikije, ariko ngo baragira ingorane zo kubura bene gutanga ayo makuru. Good morning and welcome back to Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Dieudonné Kwizera ni wari mu buhinga bw'ivyuma, Viviane Manirambona nije ngiye kubashikiriza no makuru. Uko namejeje kubabwira mu nkuru rero, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amagarira abarundi bose yuko umwaka woba wo kwigiza inyuma icyo cyose cyo basamaza bigatuma basubira inyuma canke bakaguma hahandi. Yongera avuga kandi ko uno mwaka umurundi wese yaba umunyamwete kugira ngo mu by'ubutunzi haba umwidegemvyo. Ivyo rero akaba yabivuze mu ijambo yarayashikirije abarundi yo kuri uno munsi mpuzamakungu wahariwe abakozi uhimbazwa ku wa mbere Rusama. Tega yompi Evariste Ndayishimiye. Barundi kazi bakozi bakoresha. Iyo tuvuze kugwiza umwimbu no kuvuga ko umuntu wese ategerezwa kurema itunga rishasha uko bukeye uko bwije. Muca mwumva rero ko uyu mwaka ari umwaka wo kwigiza kure ico cyose amazi umuntu bigatuma asubira inyuma mu bijanye n'ubutunzi canke akaguma hahandi. Dushaka ko umurundi wese yikubita gashi akaba umunyamwete kugira ngo ashike kuri ryahangiro ry'umurundi wese kugira umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi. Turifuza ko uyu mwaka wohera ata muntu agiteza amaboko. Uri umunyamwete, igikorwa naho coba kigambaraye ukungana iki, umutima wawe uragutonganya mu gihe utagikoze. Mu banyamwete niho tubona abantu naho imyaka yoba ibaremereye baguma bita ku rutare bakora ijoro n'umutaga gushikaho mbere uza wumva bavuga ngo reka ndime ndonke ibyo nzosiga mu nzu ejo nibaza kumpamba ntazovuge ngo nta gipfuye. Uwo mwete niwo dukeneye, umwete umuntu yimvamwo nk'umuhigo hamwe yibwira ati ntegereza gukora atari kubera babintegetse ariko nyabuna kubera numva ko ari ryo teka ryanje. Iteka ry'umuntu naryo nk'uko tubizi ni iry'umuryango wiwe. Imiryango nayo yihaye iteka n'igihugu cyose kiba kirose iteka kubera ko igihugu ari urufatangane rw'imiryango. Barundi kazi bakozi bakoresha. Gukora ni iteka kandi Imana irahezagira abakozi. N'impanuro dukora mu ijambo ry'Imana ishimikira kubikorwa. Umutumwa Yakobo ati ukwemera kutagira ibikorwa kwapfuye. Umwanditsi w'igitabo c'imigani muri Bibiliya Nyeranda nawe ati wakinebwewe uzoryama gushika ryari, uzova mu itiro ryari, ugusinzira gatoyi, uguhinza gatoyi, ukurera amaboko gatoyi mu kwiryamira bituma ubworo bukwinjirana nk'ikirerezi, ubukene nabwo nk'igisuma. Nayo ngo kukijanye n'abakoresha, umukuru w'igihugu cy'u Burundi habasaba gukosora utunenge twagiye turibonekeza harimo kutumviriza abo bakoresha na cyane mu mashyirahamwe amwe aharanira agateka k'abakozi ngo kuko umukozi hatari uwo gufata nabi kubera ko nawe aba yazanye umutahe w'ubwenge. Subira mutege yompi Evariste Ndayishimiye. Twarumvise ko hari muri mwebwe abarenganya abakozi bakorera amashyirahamwe yayo, mbere bamwe bakanka kubadeganiriza kazoza, abandi ntibabavuze, abandi nabo bakabirukana atamba. Twarumvise kandi ko hariho utunenge mu mategeko amwe ntunganya kazi y'amashyirahamwe atekanya ko umukenyezi agiye mu karuhuko ko kwibaruka aroswa igice cy'umushahara. Turashimishwa nuko indongozi zabaye koko indongozi mvyeyi z'ubuntu zitihuse kubishira mu ngiro.
turasabye abije ko bokosora vuba bwangu utunenge twoba turi mu mategeko ntunganyakazi n'agenga abakozi n'akazi abohera mu mugongo umukozi. Twarumvise gushika n'ubu hariho abakoresha batarategera akamaro k'amashirahamwe aramira agateka k'abakozi ndetse badaha n'ijambo abo bakoresha. Nabo ndabategetse kubitegera no kuja inama n'ingingo kuko umukozi si igikoresho bakoresha giheze bagatanga. Umukozi n'umuntu yazanye umutahe w'ubwenge n'inkomezi kugira ngo mushire hamwe mugwize umwimbu. None rero ku mwimbu mwarose umwe wese naronye ibimubereye, umwe wese atange ubushobozi bwiwe, umwe wese aronke ibijanye n'ico yakoze naco kikaba kibonekera ku mwimbu. Mu mashirahamwe agwiza umwimbu y'igihugu n'ubu ngirasubire gutera kamo abayarongoye. Nayo inkomoko y'uwo munsi mpuzamakungu wari w'abakozi n'akazi ingene wabonetse abashize ubuzima bari uwo munsi, reka tubibaze mugenzanje Nobere Nahaye. Umunsi w'agateka k'abakozi rero ngo ntiwabonetse vyoroshe. Inkomoko y'uwo munsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi watangiye guhimbazwa inyuma y'abantu benshi bakora amasaha menshi ntibahabwe umwanya w'akaruhuko ndetse bakaba basabwa no gukora iminsi yose. Hari mu mwaka w'igihumbi amajana 1985 mu kwezi kwa Rusama, aho abari bajejwe kuvugira abakozi mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafashe ingingo yo kudakora akazi kugira bagaragaze akababa n'akarenganyo kari mu buzi na cane cane mu mahinguriro. Biciye ku watanze ubwa mbere iciyumviro cyo kugira habe impinduka, nawe akaba yari umwongereza yitwa Robert Owen, yagiye imbere asaba abakozi bose kugumuka bakora imyiyerekano aho basaba yuko bohabwa amasaha 8 yo gukora ku munsi kuko bakora amasaha arenga 10 yose atakaruhuko bahabwa. Mu gisagara ca Chicago ari naho hahuriye abantu bagera ku bihumbi 40 b'abakozi. Ico gisagara naco kikaba cari gisanzwe gifatwa nk'umutima w'ibindi bisagara byose mu bijanye n'ivy'amahinguriro. Hakaba habereye imyiyerekano nayo itigeze kundwa na gato n'abagwizatunga bari basanzwe bafise abakozi ndetse na benshi mu banyepolitike b'ibihugu. Ivyo vyatumye havyuka ishavu, vyatumye hakoreshwa inguvu z'igipolisi mu kugerageza guhagarika abo bakozi. Nyamara nubwo abatari bake bapfuye ntibigeze bahagarika baharanira agateka kabo, haba ku ruhande rw'abagize ndetse no guhagarika akazi ivyo bita greve canke mu bapolisi. Impande zose hari abapfuye ndetse no gukomereka cane kuko hari bamwe mu bari bagumutse bateye bombe irahitana abapolisi nabo bagira agashavu barabarasa. Mu mwaka w'igihumbi amajana 1929 ariho haciye hafatwa ingingo yo gushira mu ngiro ivyo abakozi basavye. Kaba yari inama mpuzamakungu idasanzwe yagira kabiri yahuza abakozi abakoresha amashirahamwe avugira abakozi, nayo ikaba hari hitavye abaserukira ivyo bisata vyose bava mu bihugu vyagera ku 20. Ndamushimire Nobere Nahaye. Amashirahamwe mato barakora ibintu bihambaye, hari naco gituma leta ikwiye kuza irayibandako mu kuyashigikira ndetse no mu kuyaronsa ingurane batarinze kuyasaba ingwati. Ivyo rero bivugwa na Priska Niyuhire, umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'ubutunzi. Mushigwa yatanze kuri wa 29 ndamukiza kuri kaminuza yitiriwe Ibiyaga Binini IGL kuvyerekeye kwa mashirahamwe mato yoshigikirwa. Tega yomi Priska Niyuhire. Ikigo twashikirije cyacerekeye ingorane kuronka finansema y'amashirahamwe mato aha mu Burundi wa finansema y'amashirahamwe mato rero ikintu bihambaye cyane haba ku isi cyangwa haba hantu. Amashirahamwe mato niyo menshi niyo menshi usanga atanga akazi, niyo usanga ari menshi muri production, niyo akora ibintu vyinshi ari ku rwego rwo hejuru. Ariko rero ageze aho dofisumwe batera imbere akaza gusaba n'ingurane bakayakubita ku ntoki. Tuma rero ikigo cyacu cyari kiranga gutuma bicuko. Tuma rero twasanze ahanini ari ingorane y'ingwate. Bayisaba ingwate amabanki formera mari muri ya standard yabo atezana ingwate nabo ntibatsina ashobora kwita. Ibindi navyo ni ibintu bita asymmetrie de l'information. Kuvuga ayo mabanki ayo mashirahamwe mato urasanga
abantu bo hanze nk'amabanki batamenya cyane ingene yifasha bitabona rero umuntu umwe nari ntumenye ko azokwishura umuha hanyuma ibindi navyo ingorane zijanye n'ukuntu bayajera n'ukuntu bayatunganya ugasanga ukuntu bayatunganya ntibishemeye niko kwa kundi bagusaba ati zana dosiye turabe ugasanga harimo ibintu bitaboneka n'ibyo twita amayipasi financier bimeze neza ntari certifié usanga babakundiye kubafinansa muri ivyo rero ivyo kubera ayo mashyirahamwe ahambaye na leta bifise n'igikorwa kinini kugira nyene bagire amastratégie de développement en général boshobora gusiga inyuma ayo mashyirahamwe makuru atagereranye rero birerekana ko akora ibintu bihambaye. Chris Kaniyuhire agasaba kandi amabanki kuzaragabanya amafaranga kuko ngo bakiriya bose sico kimwe subira mu mutegeyo. Ayo mabanki nayo nyene yomenyaho abakiriya bose saba kugira gutyo cyo kimwe bakaze baragabanya kuvyerekeye ayo mashyirahamwe ateye rero nivyo ushobora kuziga kubera ayo mashyirahamwe mato mato nyene iyo yo muri entrepreneuria kwa muri monde de jeunes université pour la promotion de l'entrepreneuriat abo duca batonja gutema mashyirahamwe mato mato ko twabonye ko rero muri entrepreneuria ariko rero turabaprevena nk'ingorane buhura mu gihe bakora financement abe informe kandi bakorere muri prevention. Ubu rero akaba yari Priska Niyuhire umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubutunzi. Nyuma y'akaruko gato tuca tubonana n'amakuru twabateguriye. Inkuru yari uburimyi, ubworozi n'ibidukikije imisi yose ku munsi wa kane kuri Radio Black FM. Abamenyesha amakuru ngo barafise uruhara rukomeye mu bijanye no gukingira ibidukikije, ariko rero nubwo biruko ngo baragira ingorane zo kubura abanyene gutanga ayo makuru. Bamwe mu baganiye n'Isamirizi Black FM kuri no wa kane basaba leta ko yoza irumviriza ijwi ry'umumenyesha amakuru. Ino nkuru ragaciye baze mgenzanje Patrick Rakoze. Uruhara rw'abamenyesha amakuru mu gisata cyo gukingira ibidukikije wanangere kandi ni karahara mu ruganda ntibacura kubera ko abamenyesha amakuru barakora ibikorwa bikomeye cyane kugira ngo bashobore kurondera inkuru z'akanovera bongere kandi bazishikirize kugira ngo amashira hamwe canke leta n'abandi bagire ico bakosoye. Uruhara rw'umumenyesha amakuru kwijanye no gukinga ibidukikije ni karahara mu ruganda ntibacura. Hano iwacu n'ahandi hose ibidukikije bitarabigiranirwa bukebuke. Rero umumenyesha amakuru afise uruhara rudasanzwe rwo kugeza kure ijwi mu kwigisha abatari bake ikingirwa ry'ibidukikije. Uruhara rw'umumenyesha amakuru mu gukingira ibidukikije rurahari kandi ni runini cyane kubera ko umumenyesha amakuru ni umuntu wa mbere ashobora kubona ikiba kitariko kiragenda neza akagishikana kure kigashikira n'umuntu wari wese atarabizi. Aha ndashobora gutanga nk'akarorero umumenyesha amakuru arashobora kubona ko hari ikinyabuzima kigeramiwe cyangwa akabona yuko hari ishamba rigeramiwe cyangwa akabona ko hari n'ibindi bintu byose birari by'ibidukikije bigeramiwe. Uruhara rw'abamenyesha amakuru biyemeje gukora inkuru zijanye n'ibidukikije intangere mu buzima bw'igihugu ndetse no mu bijanye no gukingira ibidukikije kuko abamenyesha amakuru barakora ibikomeye kugira ngo bashobore kurondera izi nkuru z'akanovera zijanye no gukingira ibidukikije aho kenshi twegera ubushikiranganji buraba ivy'ibidukikije tukaraba n'aba bahinga baba bashoboye kuba bafise ubumenyi bijanye n'ibyo gukingira ibidukikije kugira ngo dushobore kuronka amakuru arobanuye neza. Abo bamenyesha amakuru kandi baramenyesha icokorwa kugira ngo bashobore koroherwa mu guterera kugira ngo ico gisata ishobore gukingira. Nkuko babandanya babishikiriza basaba ko leta yo kumva ijwi ry'umumenyesha amakuru riba ririko riraterera mu iterambere ry'igihugu muri rusange. Rero kugira tworoherwe twebwe dusanzwe dukora n'umwuga no kuvuga yuko aba baduha amakuru ndavuga nk'ababa mu bushikiranganje ibidukikije canke abo bahinga batandukanye abo tworohereza kuronka amakuru tuba tubasavye. Nico gituma twebwe tuca tugerageza nayo makuru tukayarondera hari hose kugira ngo natwe tuyashikane aho yategerezwa kuja. Muri twasaba nk'atwebwe amakuru barabidukikije cyane cyane kw'intwaro heze zikumva ijwi ry'abamenyesha amakuru cyane. Umumenyesha amakuru
arabiraba akabona ko bikwiye karondera n'ibibazo bituma hari inyishu zishobora gutorwa leta ikumva ijwi ry'abamenyeshamakuru n'umunyagihugu rero agaheza kumva ijwi ry'umumenyeshamakuru iyo ibiganiro biriko biraba bariko baravuga ati kirazira kuja kuvogera iri shamba cimeza kirazira kugenda kurima muri iri shamba cimeza umunyagihugu avyumve yumva ijwi ry'umumenyeshamakuru aba bajeje gutanga amakuru boduha amakuru natwe kugira ngo dushobore kuyatanga ikindi naco dukwiye gushigikirwa kuko yaba ubushikiranganji yaba n'ayandi mashirahamwe tuba dukeneye uburyo butandukanye kugira ngo dushobore gukora uwo mwuga neza dushobore kwitunganya neza ibikoresho bimeze neza kugira ngo natwe tworohereze duterere mu iterambere ry'igihugu. Abamenyeshamakuru kandi barangiza bamenyesha ko hano iwacu mu Burundi igisata c'ibidukikije kigikenewe cyane gukingirwa kandi ko ico gikorwa atari cy'umumenyeshamakuru gusa ahubwo gusa ni cy'umurundi wese. Ninako ino nkuru turangiriza ko amakuru twetwe bateguriye ndabashimira cyane mwebwe mwese mwami yateza abiri nshimire kwizira Dieudonné ikarafasha muhinga bw'ivyuma Viviane Manirambona niko ndabashikiriza ndabike banure mwandanye muroranirwa. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. 94.9, baby.